kiro c'ikawa wowe ntuzoshwane mugabo bo bazi amahera bazoronka ku kiro. Cyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri nuko ikawa yacu yo Burundi itigeze iba certifié n'icayi ntigeze iba certifié mu gihe twebwe baduha 0, combien ku kiro ubusa n'ibice bingahe ku kiro mugabo ikiro kigura mu madolari nka 6-7 urumva ayo madolari abagiye imyaka yose batugira uko umyaka yose kuva Burundi bwikukira camuharura niba mpamvu ndababwiye ni ayo mahera yoja hehe kubera ko ikawa y'u Burundi icayi cy'u Burundi byagiye bitungisha ibindi bihugu mugabo ubu turahombera. Ubu rero ubwo twabimenye tureka duhaguruke ikawa y'u Burundi imenyekane izobe certifié icyayi cy'u Burundi kibe certifié n'ibindi byose bizokorwa mu Burundi bibe certifié gutyo muze murabe ayo madivize turirira ingena madivize yinjira ku bwinshi biciye mu ntoki zacu abarundi biciye mu ntoki zacu tutagombye kuza gusaba rero nicyo nashaka kubongera ko yakwamushikiranganje umwizero ni mwinshi niduhaguruke dukore gusa ariko tunige n'ivyo ingene ibintu bishobora gutera imbere ntituze twakira gusa ibyo batuzane muga natwe turondere kuko iyo umuntu avuga ngo ndashaka kugira ijambo mu makungu none kugira ijambo mu makungu nuko uzamugenda ufise akaboko ugiye kuzana ngo he ngo ari kudutete 10 ngo nawe ngo biwe n'udutete 10 oya cyane cyo umuntu ugiye uce tuza gupropose ijambo turondere ubwo buhinga natwe tubumenye ngibyo rero muri makeyi kandi ndabona twogeza hano ko nta wundi yasavye ijambo.